Ihinguriro ry'ifumbire y'ikirundi ivanze niy'ikizungu FOMI yaratunganije urugendo mu ntara zitandukanye ku magenekerezo ya 15 na 16 Ruhuhuma umwaka wa 2024 kugira barabe ifumbire yasabwe n'abenegihugu ko yabashikiriye atangorane. Aho twaciye mu ntara ya Bubanza twasanze abenegihugu batidoga. Tugereranije n'ukuntu byahahora umwavu turawufise kuko kugera kuri no saha nta mwene gihugu aza gutora umwavu ngo abure umwavu kandi dufise ubwoko bwose. Mu ntara ya Muramvya muri komine Bukeye naho nyene nuko. Umwavu wa FOMI washikiriye hakiri kare cyane, urabona ko no guterana ateye hakiri kare kuko iyo FOMI itevye kutuhereza agafumbire natwe igihe cyo kurima dusanga kiturenganya. Abajejwe uburimyi mu ntara ya Kayanza barashimira ihinguriro FOMI yatanze ifumbire kare bigatuma abarimyi barima kare ngo muga hariho agahaze kuko batararonka ishwagara. Dufise ikibazo kwishwagara. Ishwagara abarimyi baridoga cyane kuko ishwagara ikenewe ngaha mu ntara turacari ku bice 50%, mu gihe vyasaba yuko ishwagara mbira ryiboneka kare n'imiburiburi nk'indwi zitatu imbere yuko bateragira. Mfashe kano kanya kugira nsabe abasanzwe bateza kuzana ishwagara ishira hamwe yitajeho conscience ibibazo vy'iwabo novuga nti ntavyo baratubwira neza uko bimeze. Turabona ko ishwagara ishobora gutuma kumbura umwimbu gabanuka. Mu ntara ya Ngozi ngo ifumbire yasabwe yarashitse yose mbere iranarenga, ivyo bikemezwa n'abajejwe intwaro mu ntara. Ifumbire ya FOMI aha mu ntara Ngozi turongoye yose iramaze gukwira mbere yaranarenzeko. Muri komine Ruhororo abarimyi barashima ko ifumbire bayironse kare bakizera ko n'umwimbu uzogenda neza. Ujejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Karusi nawe nyene aremeza ko ifumbire basavye yashitse yose muga agasaba ko ihinguriro FOMI ryoza riratekera n'ibiro bike bike kugira abafise amikoro make nabo nyene boroherwe. Hariho abarimyi bato bato usanga badushikiriza ko badashoboye kugombora umufuko w'ibiro 25. Aho rero bodufasha bakaraba bagatekera ibiro bikeya, twovuga umufuko w'ibiro 5, umufuko w'ibiro 10 canke 15. Eka no mu ntara ya Gitega ifumbire yaramaze gushika mu bubiko ndetse no mu mazone yose yaramaze kuhashika kiretse muri komine Gishubi na Ryansoro kuko amabarabara yaho atari meza cane nkuko ujejwe uburimyi mu ntara yabishikirije. Ku kibazo abenegihugu bagiye barasaba ihinguriro FOMI ngo ryo gutekera ibiro bike bike kugira borohereze abafise amikoro make, umuyobozi ajejwe ubudandaji muri FOMI akaba yaratanze umuco. Abenegihugu baravuga bati duhe ifumbire iri musi y'ibiro 25 ku buryo umuntu ku buryo bwiwe buke abanye ashobora kugura aho ubushobozi bwiwe bugera. Bakongera ko bati dukundira ko ifumbire yo kwamira ahantu ku buryo umuntu mu gitondo ku mugoroba saa 6 atuma umwana tutarindiriye ca kirangamisi c'ubushikiranganje ashobora kuvumbuka umwava akawuronka akawukoreshereza umwanya wose awukenereyeko. Ivyo rero n'ibibazo bisanzwe bihari tuzi, ariko naho nyene inyishu y'ico kibazo nishobora gutangwa na FOMI. Nibaza ko izova mu biganiro kuko murazi ko iki gikorwa cyo kudandaza ifumbire ni gikorwa cagiyemwo imice myinshi. No kuvuga yuko gushinga igiciro, gushinga ingene ibiciro, ingene itekegwa hateza kujamwo ubushikiranganje, hakajamwo FOMI, hakajamwo aba nabandi. Sikinero FOMI yonye n'uyu munsi yo cihaguruka ngo ivuge ngo ngiye gutangura ejo kudandaza ifumbire ku biro 5, ku biro 10. Ni cicaro n'ikiganiro bakiga iyo ikwiye kuja iyo ikwiye gusubira gushika bashika ku ngingo bakagira ico basohoye bamenyesheje bene gihugu. Mu ntara zose basabwa kugombora ifumbire ntihagire uwigihe kizorenga, no kuvuga kwigenekerezo rya 3 z'ukwezi kwa 3 uyu mwaka ataragombora ifumbire yasavye kandi ifumbire yashitse kare.